ati nta makuru ufise. Iyo ubajije ibibazo umenya yuko bakubaza koko, kandi abantu baba bashaka kuronka inyishu. Yesa ni Mon Frere, umuririmvyikazi muri kino gihe ariko arakora neza, yamaze gusha ku mugaragaro indirimbo na Olewa. Ariko sina Olewa nza kuvuga, ni ejo hahise uno mwigeme yanditse ku rubuga rwiwe asaba abantu canke bamwe bita abashabiki, abakunzi biwe yuko bo mubaza ibibazo. Il est vrai yama yabigize, ariko ahanini ntiyishura ibibazo bo baba mubajije. Ahanini kenshi arakwepa kwishura ibibazo, ariko muri kimwe canke muri vyinshi mu bibazo yabajijwe, ni Mon Frere yagaragaye abajijwe ikibazo n'umwe mu bashabiki biwe. Ikibazo nawe nyene byagaragaye yuko yaciye ashima kwishura. Hakuna noma, hakuna kabaya, akasema acha ni mjibu bro. Anaitwa nani? Anaitwa Eric James Sanze, niwe yabajije ikibazo ati uzoronka ryari umugabo none natwe turonke shemegi? We shemeji. Uwe rero ni Eric James Sanzwe muri komantere ya Mon Frere yamubajije ikibazo ati uzoronka none umugabo ryari natwe twironkere shemeji? Bisigura yuko neza na neza Mr. Yurik neza na neza Mr. Yurik yari yamaze kubona neza yuko Mon Frere nukuri hakuolewa. Kama gisi alianza kutuchemsha eti Mon Frere agomba kugira ubugeni, Mon Frere na nini anaolewa, ilikuwa ni kiki zake bana. Igitwengeje rero nshuti yanje, inyishu yatanze Mon Frere apa sasa ndo kuna kazi. Yishuye gute rero? Acha yishura Imana imumpaye. Bisigura neza yuko Mon Frere aremeza neza 100% yuko kuronka kwiwe umugabo sikuba ari umustar, no, anakata. Sikuba afisa amafaranga, anazo kwanza, anakata. Ariko umugabo umufasha atangwa n'Imana. Sasa hapa tujui kama Mon Frere yariko arasibla kwa akeneye umupastori au akeneye umuvuga butumwa au ilikuwa vipi? Uravyumva rero neza yuko anakubali, amna mbambamba wala hauna ugaigai. Sister wetu anahitaji mume ambayo anatoka kwa Bwana. Anatoka wapi? Kwa Bwana. Kule kwetu wanasema ukitaka kuishi vizuri na mume au na mke, basi muombe Mungu. Haya, nuko rero Mon Frere ati nukuri jewe umugabo ndamushaka, Imana imumpaye nzomwakira. Abantu rero mushaka Mon Frere ni muje musenge, kuko Imana irashobora kubikora. Wewe akacavuga ati ni wewe rero Imana yakumpaye. Haya, asante sana mu makomantere menshi yishuye, ariko nashimye kugaruka kuri no komantere aho ndakwibwira yuko nimba wari ukirugifisa amadidane yuko aliolewa, hakuna ndoa wala hakuna nini, ahubwo ashaka umufasha, umugabo avuye ku Mana, Imana imumuhaye, anasepa zake. Abantu bacenda juru muri herero, ni mukoroke musenge, muje ku mavi, Imana irashobora kuba muha mugasimbana na Mon Frere. Asante sana. Ibibazo vyari vyinshi, inyishu yishuye zari nkeya gose, ariko nashimye yuko nk'umusesanguzi wa Buja Flava ndakubwiye ati continue, gumane nanje, tugumane natwe. Ariko indirimbo na Olewa ndagushira muri commentaire, ibintu bigende vy'amateka. Ciao ciao. Ariko niwibagire kugira commentaire, kwandika commentaire, kugira like, bica bituma kino kiganiro abantu benshi bakibona. Niite ndimu. Yes, come on na Buja Flava.